mwabajije kijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ni kibazo cama cabajije kenshi kandi cama caronse n'inyishu ishimishije. Nkuko mubizi, leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyene icubahiro nyakubahwa nyene icubahiro President General Major Evariste Ndayishimiye. Iyi leta rero yarashizeho politike nshasha, politike nziza twisunga mu migenderanire n'andi makungu. Muri iyo politike nshasha, imigenderanire myiza n'ibindi bihugu twayihaye ikibanza ca mbere, haba ibihugu vya kure, ibihugu vyo muri Afrika canke ibihugu bibanyi dusangiye imbibe. Nkuko mubizi, imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yatanguye gutosekara 2015, aho hari abarundi bamwe bashatse guhirika ubutegetsi bwitorewe n'abenegihugu biciye mu nguvu. Muri abo rero hariho bamwe batashoboye gufatwa ngo bashengezwe imbere y'amategeko, baraheza bahungira muri ico gihugu c'u Rwanda, barahabwa uburaro, barafungurirwa atabwoba bafise. Muri ico gihe rero nkuko mubizi, nta muntu kujya tutitorera abavyeyi niko n'ibihugu bititorera ababanyi. Umubanyi yaba mwiza canke mubi mubwiza kubana. Igihugu c'u Rwanda kiraho hakurya, nikizigera kivaho kiri. Igihugu c'u Burundi kiri ngaha, kizoguma ari igihugu kibanyi c'u Rwanda. Niho rero nyene icubahiro mu kwigu cyacu c'u Burundi yadungitse mu 2020 mu kwezi kw'icumi mu gihugu c'u Rwanda. Turafata iya mbere, agenda ntekereye agakemanyi ko kuraba ingene twoganira na mugenzanje kugira ngo imigenderanire hagati y'ibihugu byacu ari bibiri imere neza gusumba. Kuva ico gihe harabaye ibiganiro biratera imbere, harashika naho abene gihugu bagenderanira nkuko vyari bisanzwe, birashika naho umukuru w'igihugu c'u Rwanda agendera Burundi, natwe umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi aronka intumwa zidasanzwe muri ico gihugu c'u Rwanda. Mugabo mu nyuma niho umukuru w'igihugu c'u Rwanda yari yarasanzwe yaremereye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ko ashobora kudushikiriza abo bantu bashatse guhirika ubutegetsi mu 2015. Hanyuma turarindira umwaka wa mbere, umwaka kabiri, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, gushika n'ubu abo bantu ntibashoboye kubaduha. Murumva ari uko kwizerana vyaciye bigabanuka. Haca hongeraho n'ibitero vyatewe n'umugwi w'iterabwoba Rede Tabara. Uwo mugwi nawo ukaba ushigikiwe nabo nyene bashatse guhiga ubutegetsi mu 2015. Murumva rero ko kumvo z'umutekano nta twaciye twugara imbibe zo hasi zo kubutaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Mugabo imbibe zo mu karere zo ziguma zuguruye kuko ho biroroshe gucungera uruja n'uruza biciye ku bibuga vy'indege, sico kimwe no ku mipaka. N'ubu rero turarinde ko baduha abo bantu bashatse guhiga ubutegetsi mu 2015, tukibaza yuko nabo baduha uno musi ku munota ukurikirana tuyatwugurura izo mbibe. Murumva yuko tutokugura imbibe hakiri abansi bari muri ico gihugu bama batera baciye ku mugwi w'iterabwoba Rede Tabara. Nobaha akarorero, nk'ubu haje umuntu mu muhana wawe akaza afise inkoho akakurasa akaguhusha agaca ahungira mu muhana w'ababanyi. Murumva yuko umwanya wose uwo muntu yashatse gukurasa azoba araho ku mubanyi, nushobora no gutora itiro. Nico kimwe rero natwe rero tukomera yuko abashatse guhiga ubutegetsi bakongera bakaguma bahungabanya umutekano mu gihugu cyacu c'u Burundi, biragoye ko tworeka gumpaka wugurure kandi bakiri muri ico gihugu. Muri make rero novuga yuko imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda no igereranya n'ihindagurika ry'ibihe. Hari igihe hagwa imvura nyinshi isegenya, abantu bakanyagirwa bagatota, n'igihe haka akazuba kaza akayaga keza, abantu bakabana neza. Tukibaza rero ko atamvura idahita, hazoshika igihe imigenderanire hagati yacu uko ari ibihugu byacu ari bibiri imere neza. Umugabo cane baduhaye abo bantu niho dushobora kugurura iyo mipaka. Nkaba ndabashimiye, murakoze kuri ico kibazo. Yavyishuye, ariko ico nagira nshikirize ni iki: intumbero yo kugabanya abanyororo
n'intumbero yanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi muri ya ntumbero yiwe yuko abarundi bose baja ku kivi. Uwo mugambi niwe yawutanguye, uwo mugambi niwe yarawutanguye. Kuva uwo mugambi utanguye, murazi abantu batari bake bamaze kurekugwa kugira bafatanye na bene wabo b'abarundi baje ku kivi tuduze umwimbu kugira wa munwa wose uronke ico ufungura. Icyo gikorwa rero carabandanije nk'uko umuvugizi w'ubushikiranganje yabishikirije, kandi naramukengurukiragiye mu madetaye yose. Akico nagira nongere ko nikihe nuko mu bikorwa byose yavuze biriko birakogwa, hariho umugwi wasizweho na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ubikurikirana ku munsi n'ubu bari muri ayo maprizo kugira vyo kuri cya gikorwa yavuze ejo kizogende neza. Abo bose bari muri ubwo busho atavyaha bikomakomeye nk'ivyo yavuze nk'ivyo yashikirije bafise, bashobore kuza kwifatikanya na bene wabo b'abarundi kugira baduze umwimbo. Ico nagira nsabe ngaha rero nuko bokorohereza uwo mugwi uri kugenda uraca ku muntu kugira ivyo babasaba byose babishikirize, maze icyo gikorwa kigende neza, bashobore kuza gufashanya na bene wabo mu kuduza umwimbu kugira igihugu cacu naco gitora koyoko kironke ibyo gifungura n'ivyo gishora hanze. Ikindi nagira nshikirize kuri icyo kibazo nyene, yakengurukiye cyane intara ya Muramvya muri bya bindi vyuko ibihano bimwe bisubirizwa ibikorwa. Ico nagire nongere ko ni iki itegeko rirabitegekanya, mugabe ico kumenya ni kimwe, ishigwa mu ngero ryavyo rirasaba izindi nguvu, kuko umuntu yarafungiwe icaha umurungitse nimba ari ibikorwa vyo kuringaniza ibarabara, birasaba yuko haba hari ujejwe umutekano abikurikirana. Ivyo navyo rero nibaza yuko ko vyatanguye, nakengurutse cyane ko vyatanguye, nibaza ko nahandi bizokorwa kugira bashobore koroherezwa maze baje gufasha mu kuduza ikivi. Ikindi nagire nongere ko yashikirije ibijanye nuko abo banyororo boroherezwa. Nivyo icyo gikorwa kizobananya gikorwa, ariko kandi ivyo yashikirije bivuga yuko abaprokirere bose bahawe amategeko, bijya byose n'intumbero yanye n'icubahiro. Murazi igihe yashikiriza yuko ata muntu yosubira gufungwa ku makosa mato mato, bijya byose n'intumbero ubushikiranganje bw'ubutungane buriko burashira mu ngiro bwisunze ivyo nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yashikirije. Ikindi nagira nshikirize nikijanye n'ikibazo cabajijwe kubijanye n'abasirikare b'igihugu cacu bari kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Wumvise uko umumenyesha makuru yakibajije, woca wibaza uti mbega abo basirikare bataronswa ako gashiruka bute kabo ku gihe, ati bo barabarundi gusa. Ico nagire menyeshe nuko abasirikare bose bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia muri kimwe yavuze bita Timis, bose batwagwa n'urwego rumwe muri eta major imwe. Nukuvuga yuko uko abasirikare bacu bafashwe niko nabandi bose bafashwe. Ntihagire uwifata rero ngo nabarundi gusa bariko barahohoterwa, oya ni bose. Nico gituma nyakuba mushikiranganje yashikirije ati nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu icyo kibazo aragifashe mu minwe kugira ako gashiruka bute katevye baraba ukuntu boba barabasahiriza, hanyuma kabonetse gashike gasubira hamwe kari kavuye. N'ibindi bihugu bishobora kuba bikora uko nyene kugira imyidogo ibe mike. Ariko rero mumenye yuko ako gashiruka buti yo kabonetse, mwumvise ngo habonetse akuku kwezi,
kaba kabonetse ku ngabo zose ziriko zigarukana amahoro mu gihugu ca Somalia, ntabari ku Barundi gusa. Iyo bitevye rero biteba ku ngabo zose, ntibiteba ku ngabo z'igihugu cacu c'u Burundi. Ni vyonyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yatanze intumbero yuko abakozi ba leta bagiye mu karuhuko k'izabukuru bashobora kuronka agahamba kangana n'umushahara bari bagezeko. Ni intumbero nziza cane yatanzwe, kandi turabizi neza yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatanze intumbero riba ari itegeko riteza gushirwa mu ngiro. Ubwo rero iyo ntumbero nziza nk'uko yabivuze iraba abagiye mu zabukuru kuva kera, ikaraba bariko barajayo uno musi, mbere ikaraba n'abakiriko barakora hataragera ko baja mu zabukuru. Vyumvikana ko iraba abantu benshi kandi itegerezwa kwitonderwa kugira ngo ishwe mu ngiro. Ubwo rero novuga nti ico twahereyeko no guhinyanyura amategeko agenga ibisata biraba ivyo gukinga no guteganiza kazoza abene gihugu. Ibyo tukaba twarabikoze. Hanyuma ikindi gikomeye cyane no guhinyanyura neza ibiharuro, kuko tumvise ko ari ingingo iraba abantu benshi. Ubwo rero twitondera guhinyanyura ibiharuro bizofatirwa ko kugira ngo iyo ngingo ishigwe mu ngiro. Novuga nti mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo guteganiza kazoza bene igihugu, turiko turabikorera ko turi ku kivi, kandi tworemesha yaba bamaze kuja mu karuhuko k'izabukuru, abimirije kuzojayo canke abakiri ku bikorwa vya leta, yuko turi ku kivi. Mugabo dutegereza kuvyitondera neza kugira ngo ntiduhave tubishira mu ngiro nabi, hanyuma ngo bihave bitere ikibazo mu nyuma, na cyane cyane yuko tuzi ko ibi bisata usanga abiteganiza kazoza abene igihugu haba harimo abikorera utwabo, abakozi ba leta, ndetse n'abandi bose bavyifuza. Aha rero bamremesha ndabwira yuko turi ku kivi, turiko tubitegura neza kugira ngo bizoshigwe mu ngiro bitagira akanenge. Mugabo kandi umuntu yohanura abarundi yuko ivyo kwiteganiza kazoza bishobora gukorwa muri yamashirahamwe ya leta, ari nkuko bishobora gukorwa no mu yandi mashirahamwe nk'amabanki, ico twokwita pension complémentaire. Uno musi abari mu zabukuru yebaza kwa baritekanije iyi pension complémentaire ubwa mbere, uno musi babarindiriye ko ingingo ishigwa mu ngiro, mugabo bakiriko barafashwa nako kandi kantu bari kuba batekanije ahandi hantu. Mugabo uko biri kose twabaremesha tubabwira yuko turi ku kivi, kandi twizeye yuko bizoshirwa mu ngiro vuba bidatevye. Murakoze. Ndayitwaye ko Ruyi yasavye umushikiranganje wa mbere ko yogira ico avuze kuri kino kibazo. Ijambo ni gwira. Murakoze cyane. Nibaza ko nyakuba umushikiranganje ajejwe iki gisata ahejeje kuvyishura neza, ariko ico nagire nongere ko yabivuze ko ari ingingo yo kwitondera cyane. Hariho n'ibibazo byabajijwe umushikiranganje w'abakozi n'akazi kubijanye n'ibitigiri by'abantu bavuze baronka imishahara badakora. Niyo nimvo yindi ituma igihugu ari cyo kwitondera neza, kuko uno musi wovuga ati mbega abamaze kuja mu zabukuru ni bangahe. Ivyo vyose n'ibiharuro leta iteza guharura neza kugira ejo ntisange n'ahubwo hariho abagiye muri ivyo bitigiri batarimwo. Nibaza ko rero ari ukubandanya barindiriye bihanganye kugira abahinga babanze babiharure neza. Ariko nawe nyene yihaye inyishu yavuze ati nibi bigo no kubiraba neza, barabe neza ko bitotunganywa neza, bikigwa neza, bigatunganywa neza. Ivyo vyose nivyo vyo kwiga neza. Ubwo muri ivyo bigo bijejwe gukurikirana abagiye mu karuhuko k'izabukuru barafise ibitigiri by'abantu bose bagiye mu karuhuko k'izabukuru.
nivyo bikorwa rero leta iriko irakora vyose kugira vy'ukuri niyo vyaja mu ngiro bizoje mu ngiro bitagira akanenge. Nico nokongera ko ariko kandi nyakwa mushikiranganje yavyishuye neza cane. Murakoze. Uwitwa Isahake nawe yabajije mu bushikiranganje bujejwe indero ati twize mu kigo citwa FATED ariko ico kigo caraduhaye amadiplome mu nyuma baratwemerera ko twoja mu makaminuza ariko dukoze ikibazo atari ko ico kibazo n'ubu ntituragikoreshwa ati ngorane iri hehe. Yavuze kandi yuko amadiplome yabo ngo adafatigwa ko iyo bariko baratanga ubuzi. Murakoze cyane kuri ico kibazo nabajijwe n'umwene gihugu Isahake. Nivyo ico kibazo cabize ivyo bita FATED turakizi ariko nagoma ndabasigurire kugira ngo babitahure bumve ikibazo aho kiri batahure n'igituma badashobora kuja muri kaminuza. Abize muri ico gisata bita FATED kenshi wasanga bize imyaka mike idahuye n'iyabaja muri kaminuza bize. Wasanga nk'umwigisha yigiye ivyo kwigisha umudesisi agiye kongera ko imyaka 2 y'ibijanye na gestion. Aho rero harabaye ikosa ugasanga baciye bamuha diplome A2 kandi yize imyaka 2 ya gestion. We bagaca afata ngo yize imyaka 4 ariko muri imyaka 4 tukamwibutsa yuko haba harimwo imyaka 2 y'ivyo kwigisha n'imyaka 2 y'ivya gestion. Nico gituma rero haciye hafatwa ingingo yuko abize mwene uko kuntu badashobora kuja muri kaminuza kuko nibaba bafise ubumenyi bukwiriye kugira ngo bashobore kuja muri kaminuza. Kandi haciye hajaho itegeko ry'umukuru w'igihugu ribuza yuko abize izo nyigisho baja muri kaminuza kuko zari nyigisho zateguwe muri ca gihe twari tuvuye mu bihe vy'intambara. Bategere rero yuko ubumenyi bafise budahuye n'ubwaboja muri kaminuza, nico gituma babujijwe kuja muri kaminuza. Murakoze. Murakoze mugifise ijambo nyene. Witwa Epimake yabajije ikibazo kijanye n'indero aho yabajije imyiteguro yo gusubiza abana mu ndaro aho bigeze. Murakoze cyane. Ego Epimake yavuze ati ubushiranganje bw'indero bufadikanije n'ubushikiranganje bw'inyubako bwaramenyesheje yuko bugiye gusanura amashuri y'uburaro mbere abiga muri ayo mashuri y'uburaro bakongerekana. Ivyo rero nivyo twarabikoze kandi twarabishikirije mbere no ku maradiyo kandi twaramaze no gutangura kubishira mu ngiro. Aha kugira ngo simvuga amajambo menshi notanga karorero kamwe gusa. Hariya mu ntara ya Gitega ku ishure bita Sainte Thérèse benshi bazi ku izina rya NF mu gice ca kabiri nyene ivyo bikorwa vyo gusanura vyaciye bitangura. Yavuze ati mbega none koko muzoduza igitigiri c'abanyeshuri muzokwakira mu mashure y'uburaro. Naho nyene novuga nti ego cane. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 no kuvuga mu kwezi kw'icenda dutanguye umwaka w'ishure abanyeshure baja mu buraro bazokwiyongera. Tuzorenza ko ibihumbi 5 kubo twahora twakira mu mashure y'uburaro. Murakoze. Murakoze. Epimake nyene yabajije ati mbega gukura ivyigwa vy'icongereza n'igifaransa mu byigwa bizokorwa mu mashure y'imyuga muri ca kibazo ca leta ati bwose kugabanya akanovera k'indero. Murakoze cyane. Nagomba nkosore gatoyi yuko ivyo vyigwa bitakuwe mu vyahora bikorwa kuko ico gisata ca math statistique ni gisata gishasha. Ni gisata gishasha. Abacize bazotangura gukora examen d'etat muri uku kwezi kw'indwi twimirije. Murumva rero yuko ntavyo twakuyemwo guko ni gisata gishasha kigitangura. Ahubwo vyari mu nteguro yuko ico gisata mu vyo gikora muri examen d'etat hajamwo igifaransa n'icongereza kugira ngo tugarukire ururimi mu gihugu cacu. Ariko rero hariho n'ibindi bisata
hari igisata bita math physique n'igisata bita biochimie sciences de la terre bimaze imyaka myinshi biriko birakora ubwo rurimi rw'igifaransa n'icongereza ntivyakogwa muri examen d'etat. Nico gituma rero uyu mwaka twabonye yuko muri math stat naho nyene batokora icongereza n'igifaransa, ariko tukavuga tuti mu ntumbero y'ubushikiranganje kugira ngo tugarukane akanovera mu bijanye n'indimi muri ivyo bisata vyose vy'ubuhinga math physique, math stat na biochimie sciences de la terre ko tworaba ingene batangura gukora igifaransa n'icongereza, ariko ivyo biri mu nteguro sukuvuga yuko twabihagaritse. Murakoze. Ego witwa Apollinaire nawe yabajije ati harabigisha baronkeje wakazi batarahembwa umushahara wabo nivyo nyimba ari byo hagoranyiki. Murakoze cyane. Mu majambo make iyo umwigisha yarusa akazi arazana dossier mu bushikiranganje bw'indero tugaca tuyirungika mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi kugira ngo ahembwe. Hari igihe rero bishika ugasanga mu vyo yabwiza kuzana ntiyazanye ibikwiye, muri ico gihe ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ntibuheza ngo bumuhembe. Iyo umukozi rero uyu cankuriya abonye yuko atarahembwa acaza kutwitura, hanyuma akazana ivyankenerwa vyose tugaca dusubira kwandikira ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi kugira ngo bihweze dossier yiwe bamuhembe. Ariko muri kino gihe ndiko ndavuga nta numwe ndabona yaje kutwitura atubwira yuko yatevye guhembwa. Noca asaba rero aba bafise ingorane mwe nizo ahubwo ko boza kutwitura hanyuma bakatwereka koko bazanye dossier ikwiye kugira ngo duce tuvugana n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi baheze bahembwe. Murakoze.